Hello everyone, mwiriwe cyangwa murabusivanye naho merereye. Show boy extreme with a fine boy. This is another vibe, another vibration. Kiganiro ni let's talk ubugira kandi. Ndi kumwe na style no munsi turi babiri. Ariko reka ndamuramutse nawe baramutse. Hama tubandanye. Let's go. Niwe mfise, niwe ndirimba. Just CORAN from January to December. Bakunzi ba BIF ndabakunda cyane bivanye mwese naho muherereye. Abari muri Afrika, abari muri Aziya, abari mu continents za Amerika n'ahandi hose ndabaramukije mwese. Nanje ndakora mu kijeste rero. Maze neza. Ariko ntanibage kwagumye. Turafise ngaha muri BIF. Nduza kajwiriro kugira abavyumve neza. Turafise services zitandukanye imbere yuko dutangura. Turafise photography, graphic design, videography, films, abantu rero bafise impanzi zitandukanye turi muri mariage ibintu byose urubanza rwose ni ufise na evenement ushobora kuturondera tukayikora amadiplome dufise amakamera kaze yego amakamera kaze foko muzari mukaturondera muri BI tubakore service zitandukanye nkuko rero mubimenyereye abakunzi ba Restock abakunzi ba BI TV muri Restock tuvuga amakuru aba yaravuzwe mu isomero hama tukabashikiriza tukagira ico tuyavuze ko turahera ku nkuru n'igitega Umuyabaga w'imyaka 25 murazi ko urukundo hajya kwisi ruteye ubwoba gose urukundo umusore no kuri kw'Imana yaraswe kwiyahura asanzwe akora mu botike sanze ko mu botike bashobora kwiyahura nane gashaho n'umuntu akora mu botike nawe ntakunda rero gukunda gushikaho wiyahura ngo kubera umukobwa ngo yakuvanda cyane ukiyahura biravana rega na emotion z'umuntu kwisa kuganya miliyari 8 abango nawe tuka miliyari 10 akakobwa kamwe urumva abantu bazoba basigaye ariko bacugenda gukiyahura none gashaho hari gihunye n'uvuga ati jewe uyu niyo muntu je numva nyine tuhuza yarasamvye mwana wa mama nyamuga mwisumu yaramukunkumura gushikaho abantu bose bagira ubwoba ariko kwe yarahatswe nahi mugabo none izo tuzobivamo gute hari abantu uza wumva bimanitse kubera urukundo ariko urukundo nago rutugejeje ari abandi ugasanga bariko bararira ugasanga nk'umuntu asigaye agenda hose umwanya wose ukamubona guma hose kubera urukundo je namambwira abantu ati abavyeyi bacu birwa barabona abantu twonda ntibazinye tuba turimo ugasanga umuntu yaronze abavyeyi bakabura ivyo ari vyo kumbe umwana agerejwe n'urukundo urumva ko urukundo abarimo ivyo rero navyo nivyabaye igitega ariko tutagiye kure tuje ku makuru iyo hanze y'igihugu inkuru abantu benshi mwagiye mubona yamenyekanye umuperezida wa Iran Ibrahim Rais perezida akomeye cyane w'umuyisilamu warabonye ku maziko abanyagihugu b'abayisilamu baravuze iki CORAN ndumva kumva bayinukuri baravuze ati inna lillahi wa inna ilaihi rajiun bas barira musozi igihugu cyose kiganda Ibrahim Rais avuga ko yagize isanganya ngo haje igifungo kirere ndege bateye igifungo ngaho rero je ko ugerageje kuraba abantu bahari handa bati abantu bazitekina abarabu bashobora gusanga baramujahidin ariko gifunga nico bikoreye kunye kumwe ngo president wa Iran iperereza rya Iran ni iperereza rikomeye cyane ntakincoshikira president wabo batakimenya ego mugabo indege kube imbere yuko indege ihaguruka barabanza ikirere bakaraba ikirere hanu basanze ikirere kiza kumera nabi indege nigenda mugabo igifungo bariko baragira amatohoza bagira iperereza barabi cyabo caratwaye icaretanye iyo ndege ariko hajya kuri benshi ngira barakuzi hajya hari usanga igifungo indege kuri indege banza kuyitegurira ingene iza kugenda abanya baravuze ati mbe ubu bari kenshi indege usanga indege usanga zikunogira ama accident ugasanga namba ari ikiba cahiye ugasanga nibindi gusa pana mu kirere kandi indege z'aba president izo ndege za mbere ziba ziri protege cyane ku isi uravye nk'indege president Joe Biden agenderamwo ifise nta misi ishobora kuyikorako ibibaho ariko rero ivyo rero iryo tohoza rishobora kumara igihe kinini ashobora kumara nk'imyaka 10 canke niribe oyategezwa ko bizoba ariko ntibizoguma biri mu mivangatiranye ugasanga rimaze nk'imyaka 15 turahujije rero abanya-Iran bose aba-Iranien b'abagore eka n'aba-Iran peuple Iran yose turayihojeje y'aba-Iran amatugiye ku yindi nkuru reye tutandukire gatoyi muri football muri football
ibintu birashushe birashushe le premier bana mukoresha wa xbet pari ya mwana wa mawe reka kugira publicité wa xbet baturisha habwo nyine iyo ngorane kwifise gastaye habwo baze baraza baturiye wa xbet je ntayonze cyo kintu ntaco xbet ntaco ndacuvangiranye ibihuha sifle ki bisuma nyene ki vibe gastaye no Real Madrid na Dortmund. Ndakunda Real Madrid cyane. Cyangwa ukunda kubera itsinda ntibikunda nyine kubera mu. Wenda yikunda hari n'umusigize kuja kugira hariya mu Barabu. Ngiye kuraba ni kuri kwimana. Agiye n'urutaro. Ogafana n'urutaro. Naragiye kuraba match ya Real. Je mu gufana equipe. Just ndaba ngo baratsinda cyangwa baratsindwa. Urabiye. Ndaraba je yabo ijya je ingo wasi je mba nkunda niyo usanga je ndaba ngo Real ngiratsinda gose je nikundira Barca nubwo yavuye Real mugabo je Real ifu kuziragira nkaka association kajije kwibuka abafana bayo umuntu akagenda akavuza ugatamba ukamengo yatsinze ugataha inzara igakigukubita kandi batsindiye igikombe Real mutwibuke no kuri kwimana mugira ka association kaje gutanga amahera mu bafana ati ariga usanga bihari usanga ngira bihari ugasanga barafise abafana bahemba kandi n'ivyo hari abafana baba bahembwa ugasanga ikipe irahemba umufana kanaka tuki muri football nyene abakunzi ba Barca bahora bidoga ngo dutsindwa kubera umukoca rero Xavi Hernandez yaramaze kugenda Barcelona yasohorwe turuvuga yuko Barca yashaje ndakisi nta match gitsinda nyimwe uburyo bwo kibebwa Osasuna kandi bwo mu Faransa hari amagabo rega football rega ni football nyene haburana babiri agatsinda mu mugabo kuno Barca gumitsinda irakubitwa biteye abakunzi ba umukoca Barca match yarwaye umutima yagiye nawe yagiye hasigaye barundi mukoca rero officiel azoza gukoca Barca yego kubera twe twabuwe je maze kubona Xavi yagiye ntiturabona undi aje ngira ducaba haraburya deuxième coach urya bavuga abona ko bakunzi ba Real Madrid ifo kumwitegura kwakira umukinyi Kylian Mbappe urisiri kazoza arishira amaze kurata yararize ku makamera ya Amerika avuga ati jewe ndagiye muri Real Madrid Paris Saint-Germain yari amakipe mu bisanzwe hajya datsinda amaze kurata inshuro nyinshi navyo aruhari akorera yagiye tazotwara igikombe jewe hari ibintu bitabaho mburazi ko bagisohoka muri vestiaire igikombe kipa chance kuri Real Madrid baza kubifuta mu nyuma babonye ko ibintu vyanse haje kipa chance kuri ya je nshobora kuvuga ngo Real izotsinda igikombe apana ishisho ni inguzora irashobora kugitwara ndakwemerese nkanye mbere ntatsinda ndabivuga imbere ngahaye bakunze ndakwemerese nkanye miri ntatsinda oya je kwese muri uno mwanya ushobora kujija ngo mvuga ngo Real Madrid ngizotwara igikombe cyangwa itegeza kuzotsinda izora sawa reka tubirindire ariko kandi tugaruke mu Burundi muri entertainment nawo tugaruke ku murinzi MB data pondes zona bicana MB data rero abantu bavuga ngo MB data yarazimye MB data ngo MB data shujya mu inyuma gukwiza umuriyoni ku ndirimbo tuzona bica ubonaho rero yarose award ya YouTube yandi ukuje aba subscribers ibihumbi jana baca baguhaye silver ndakaza gafuza kwa kaje ko YouTube ego ubu rero mu Burundi nyene YouTube urabona ko abantu bose bahagurutse ugasanga nyene muri abarimvye basigaye baronka ama silver creators award kera nayo baronka bije vuba abarimvye ugasanga ndifuje na philosophe uzoronka aho kandi kwimana tudirigize uyu mwaka no kure why not muga philosophe aba subscribers bijana n'urugendo rutoroshe urugendo muhungu c'est la route nibara n'urugendo rurerure n'ukuri n'urugendo sheme nkuko twamye tubibabwira uyu munsi mu Burundi twari duteye intambwe ikomeye cyane dusigaye duhingura igitoro dusigaye dusaje je nabivuze je hari ibintu nkunda kuvuga mu Burundi turafise ibintu byinshi bitandukanye mugabo turabura hanfo urinze ubona umwana nkujya ugasanga abajene nkabajya ese kutangura kwiyumvira mbega babikuye je naraganiriye n'umwe mu bari bajya bahungu bahajya
ndio nabaza ati mbinga yagize iyo ide gute murazi ko kirya gitoro bagize muri groupe ya kamasaha 5 ariyo bakoresheje ku makesha mashenge kwishengeriraho iri mu Ngagara biramara amasaha 8 yakisha ku gitoro cyabo n'ibintu biteye imbere ibintu biteye ubwoba kuba rero aboronka support bagashigikirwa cyane ni kuri kwimana ndakurahe bajya abana bazitazoba bakamara ngaba attention urazi ko ibintu nkabijya bitegerezwa kuba bisuzumwe ariko usanga haranna nagashere waza ngo leta nabonye bagerageje kubadekuraje bababwira ngo iyo saporo musike munwa ngo nje gutuma ngo imiduga isigaye yishanga ubusanga bakoresha ivyo bitoro ariko je uravye hirya gitoro no kuri ko gihinguwe bajya abana baraciye ubwenge biratangaje kubona abajene nkabagira niko twakura hari umuzungu yavuga ijuru harajya aba ibintu birabaho twebwe muri Amerika nta muri za Sweden hari abana babashama laboratoire nta gitoro baratora niko uribira none abajene twarakura mu bicupa bijya bucupa bwa saporo abajene ugasanga twarakura bavyize ubwo bwenge babukuye ugasanga nyene ni ibintu nyene biba byinyegeje ibintu biba bikwiye kuba developer umva rero je cyo nosaba leta izirashikira abajene cyane undi muhungu w'umugenzi yambwiye ko mu misi ikibazo cha cancer zo yaragikuye mu nzi aramize kuruka nyine subeshi yambwiye ati tubona style ati je ndakubwije ko mu myaka 5 zo biri imbere cancer zo ndayirukana mu maraso y'abantu ariko bajya twarababonye hari umuntu yigeze kuvuga ngo ibintu by'ibitoro mugabo hari mu bigori wa mugabo yigera kuvuga ibintu by'igitoro ngo by'amasaka ariko bijya mu by'amasaka mugabo ntiyigeze atwereka cyangwa mugabo yarumveshe abandi bashije twarabibonye baratwetse ariko bajya abana ndifurije leta yacu no kuri bashigikire batera imbere bajya abana usanga aribo batanga igitoro ngaha ku isi turabashigikiye no kuri barafise ubwenge abana barafise barateye ubwoba cyane barateye ubwoba très danger gwingura igitoro kugingura gumbe kuvuga je kora je barakije groupe abantu bose mu rushengo baguma bahagaze uko bari bazi ko bagira bashi ariko nta kintu nakimye kigeze kihaba kiritirahera buraca ahubwo kigumandanyekera n'ubu nico benshi baguma bakoresha ariko reka tugaruke ku ndirimbo ziheruka gusohoka mbere yuko duheda yego mu gitondo hari indirimbo ya Easy Boy na Dramati indirimbo yitwa Hallelujah yose mugende muyirabe mu subscribe mu share mu indi ndirimbo yasohotse bizoza ya Bruce Epidemi hamwe na D1 izo zose ni indirimbo ziheruka gusohoka hari indirimbo y'Isanamu Gang indirimbo nawe Chief Nigga ntabari wenyine Isanamu Gang yose indirimbo yitwa nyinshi izo zose ni indirimbo zashoboye gusohoka indirimbo ya Mukombozi Fatima Saraba zose ni indirimbo zagiye gusohoka hari n'izindi ndirimbo rero zigoma zisohoka n'iziri mu studio y'abantu ngo nibaza ko ari ibyo twari twateguye uno munsi turashobora kubutsa abakunzi ba BTV turafite service nyinshi cyane yego hariho graphic designer hariho films yego hariho photography n'inguze mwese twagira ibintu byiza by'akanovera by'umuruturutu uza bafite ama diploma bafite ama mariage bashaka kwifotoza ama anniversaire dufite ama appareil akomeye cyane tunabibutse kuguma bagira subscribe basharing n'abandi bagira subscribe bataramenya BI nabone babimenye muci hageze sama yageze umuntu ufise mariage umuntu ufise ama anniversaire ama diploma twegere muri ama event cyangwa abantu baguragira ama publicity muturondeye stay twabanye neza Resto Kirena igarukiye tuzosubira kundi musi nk'uyu wa gatandatu turabakunda cyane PITV ariko rero gogo no musi turi kumwe mugabo
turamuramukije goga hari ari mu rugendo muri Tripoli yagiye mu sister wacu no munsi si hari ego mugabo yagiye mu gihugu cya Tripoli mugabo turamuramukije ayo sali turamuramukije gogo aho uri mu ndege no kuri kuba barakunda kuvuga ngo twizere ko meze neza nkuko muri biya yacu tumeze ego aho mu gihugu cya Tripoli turamuramukije twese ego bye bye sali turabakunda cyane ego ciao